akazi ndagahebye kandi ko Jeff umugore je iwacu je kandi ko nanye nshobora gushika ahantu nani nkategeka tasira ko turabusa naho twaye twaraye pe Eyo mana waduhoye iki ko baratwatse abavyeyi bacu twese n'ukuri birababaje wabonye ko bandi bakoro uzosubira kunda ibihe byose twabana yaradutetesha nuko umubwi mwari mukiri batoya iyo mubona urukundo rw'umuvyeyi yarayimeze ariko sha siko nabisanze abantu barahinduka none tumuza yagiye he akazi kameze neza uyu n'umufasoni wanje akazi ntimuzokwidoga amafaranga arahari ndazi n'akazi mutinya gukora kandi uko muzogasanga kose muzogakora tumuvure bigende neza ariko gusaba cyo mbwira cyose ndacemera rero nta kintu nyene abizi amagara aruta amajana cyenda shaka kutujama sa ikibazo amahera njenzo yakurihira sivyo njenzo yakurihira ntugira ingorane yo muga urakoze cyane ndagushimye urakoze haguruka rero Imana izokumera umwe tagufukanga ngo tugende urukundo we nabuzi yonjani yomsigeje nyiraze nagize ubwoba nanzi ukugira upfu oya sinari kugusika urabizi ko nari kugusika ndabizi Imana yarabikoze unakomeye ariko tuza batsi ko nkumbuye muhira mwira kandi nanje ndakumbuye hewe ahubwo nyene mbwira aho urara handara ngaho kuri kibasi tagiye kuzana aya maguni ari muhira ngo urara betum sa urazi kuva ngaha ugenda hariya muhira wacu ko ari kure ni kure gose none ahantu turi ni kure cyane hariya tuba basi muganga ngo yavuze ko duhavura dutaha uno munsi wewe ndazakubwira byose ngene vyagenze Tumsifu sa ama wamaze gukira tubiraje mwitegure uyu munsi mutahe hama iyi ni miti uce mucaza kuri farumasi mwitane imiti bagwaho yose uteza kuzoyimira kugira ngo ushikire gukira neza wari wababaye cyane mu mubiri kubera nyine barakugonze nawe ucu vyumva sawa ego sa murakoze muganga murakoze Wani muganga ndi amahera yuwawe Félicitations nakitse murakoze ni sawa none ngira mutahe muganga mwarakoze muganga namwe mwakoze cyane mwakoze kudushimira tuzosubira ikindi tuzosubira no kuri ego hanyuma none nta telefone mufise mu magani
ariko nawe uratwengeje abo bantu ubona basa nabo batunga telefone ngo baguhe nimero nawe uragayana ntibashobora kuba bayifise oya ega birabona arashobora kuba bataritse mugabo agaduha nimero basi niyo umugwi wawe Jesse nibaza ko ariko ubonye nimero yabo ese mvutse biboneka sawa rero sawa kangoma cyane nawe imana ibahezagire muze mugire imisi myiza ariko muzosigara amahoro yo hari ikintu nibagiye yagiye kubabaza ahantu baba barya muhungu baje gusa ntazo nzogerageza nkamenya irya muhungu ahantu aba Pasikazi ni wewe warakuze nakuvuka kera tukiri abana none iyo wahora hari hehe hoho bari bakomeye Pasikazi none ko mbona umenga urababaye no kunyishura ntiwanyishuye hari ingorane wowe ufise oya shari bari bakomeye iyo nahora bari bameze neza gusa nta kubaheba sha ntuvuge ngo sinakwisha urumva shani gusa abana twahora tubana nasize sha umuhungu umwe baramugonze gusa shani nizere ngira azokira imana iramubona Pasikazi nkuri cyane wihangane urumva ko bibabaza mugenzi wawe yaragize ikibazo ariko imana ntazi hari igihe uzasanga imana yaramufashije agakira shari ndizeye nyene ko nzosanga bakomeye nizeye imana ko yakize kubera ko ndazi imana ko ishoboye byose Pasikazi sawa rero bandanye wihangana je nari imana cyawe rero sawa bayi yo mbeba sha Tumsifu yoba yarakize mana ndakwingiza uzunkirize Tumsifu ndosubire kumubona yarakize Tega baje Tumsifu ko yatevye yagiye ko nawe basubiriye ku mugongo sha imana ifashe n'ukuri ntaye basubiriye ku mugongano ngo Umuni sawa isa ndarushe uzi ko natanga kugira ubwoba ubwo habwiye niko ndimvira ko baba basubiye kugonga ubu je urabona rero ibuye uje ndibuye kandi urabirembeje bashe ndabirembeje sa n'ugira bihetse naho urafise amahera yo gushibitwara kubikubisha turaza kubisekura mu isekuru sha sinibaza none je ni neza hajya ahantu rero haranduhishije urabona twarimye turongera turarima nshinzana n'ubwo ruko batsi gukunda kwitwaza ngo nta nkwi zihari ashi no musi kweye ndabona babikoze neza okay ashi dodo kandi ashi hari ibintu nibutse basha uramfitiye ideni wewe ugibuke
Jewe ideni Yego. ideni nyabaki nibuka igihe kimwe ujya musi tukiri nkiri mu bitaro je ngwaye we warambwiye ngo nzokubaze uko byagenze byose ugantigeze umbwira kandi si vyiza waratse kumbwira yo ubwo ndibutse we ntiwasubiriye kunyibutsa ngo ndabikubwira byagenze gute no urazi nyene byagenze kugira wewe ngo ukire umviriza rero urafise 50 kugira ngo bakomeze amuvura muganga ayo fisi umviriza rero ko amahera atabonetse ntidushobora kubandanya tumuvura amahera ataraboneka genda urondera amahera niyo yaronka ucugaruka kugira ngo tubone tuvuge umurwayi wawe none waciye akura uwo munsi ugeze sambana kwe wari gufumureka nkapfa vrema ako sambana je sidakwizeye Tum sa wapi sinigeze ndavyemera ndavyibuka Dode humura bizogenda neza ntugira ikibazo amahera nje nzoyakurihira sivyo nje nzoyakurihira ntugira ingorane kandi Tum ndakubwira ikintu nabonye ujya muganga nabonye aragukunda arankunda cyane yareka jewe nagarukiye mu gatanu mwe nuko mwari mukiga cyendazi ntubiza hari mucumbira ngo arankunda umuntu yaje amashuri ni muganga ashize bitaravura ko ntitunangana birazo kandi bavuga mu kirundi ngo abatanganya amatako ntimota hamwe nimusanzwe bize sha ivyo vyari kera je nubwo ntazi kuraba umuntu yakunze umuntu ujya mukobwa narabonye aragukunda kandi cyane ntumwihendeko ntumwende ko kubona yarantangiye amahera ngo mvugo aya mbisiga ko nkunda bya bikoze nkuko nawe ubikorera ubundi oya kugira nawe ariko hajya ku bitaro wenyene sha jengerageje kuraba bya mukobwa yaragukunze uzocunge neza oya manzi urayize ibigori kwanza ntibinaje ahubwo bya bigori biranzigira yonjani yumva Bro, bimeze gute man? bimeze neza Ndabona kweri mwaha karere sigaye harahindutse sana. hameze neza kwe turaguma None nabishashe. bishasha nivyo ukenye nyene nawe urabizi Sigaye warabaye bogare ndashye. kareka bamuhungu ntuzi vyino nawe ntavyuzi Natari. Bazi rero. yego Hari akantu nashaka kukubwira. yego Mbewe ntiwahejeje kwiga amashuri. amashuri narahejeje ubu nayatoboye Ofete je naheruka hanze. Ubu rero ndi ngaha mino minsi ndafise umwanya ngaha. yego None wowe ufise akanya kugira ngo ndakwereke ikintu dukorana. akanya kariho Je nkeneye abajene bakwiye kandi bazi gukora. Kugira ngo ndabereke business dukora twiteze imbere. Uwo baronka abajene no bahiga je gusa ibyo bintu byo business je ndafise mani ntuze ndafise mani y'ubushobozi akazi je nzokarenka ka leta mugenzi umviriza ndakubwira ntuze wigere wiyumvira ko uzoronka akazi ka leta ahubwo nimba warize shira imbere ubwenge bwiwawe wakoye kwishuri hama ukora ico guteza imbere abana bavuga ngo uzokora ngo akazi ka leta ububuzi bwarabuze yego wewe nimba uri tayari rondera abo bajene hama ndabereka ico dukora twiteze imbere rero kuzobaro reka ngende kubarondera yego bo urazi rero wewe urabona uyu munsi turi umunsi wa gatanu yego reka mfate kuwa kabiri ko ari kuzompinyisha nizere kuzombariye ikindi kintu nagira ndakubwira ngaha mwino karitie hariho umukobwa mushasha nahabonye umenga w'umuganga none no muronka gute ya mukobwa ndamukeneye jambo ngagenda mu turazi ko namenyere
Razi rero ujya makuru yiwe no kugira hano haheze imisi havugwa yuko akundanye n'agatipe aho gatipe karatose karakenye agatipe nyene yavuye uko nyene bigatera gakunda narumiwe aho ivyo birabaho yego navyo mbise koga umuganga nk'urya afite amafaranga ashobora gukunda n'agakungu gakenya nawe unyumvire wa muhungu wewe ndaguhaye iyo deal yego wewe mundonderere amafaranga urazi ko atari ikibazo ikijanye n'uburyo jewe urabizi yego wewe ko iyo deal nzoguhemba nta kibazo wese aho rero mani sha ubuzima ni indya nkuge ubu ndazi n'umuhera barankumbuye mabuja nawe hano ntashaka no kuna Esther tuvugana sinzi ngene bizoza biragendera ngo rizonyica gusa Imana ndazi izonyishura Tété rero ngaha Tété ndazi ko kumbuye abo muvukana kandi ibihe nyene biba bigoye nanje ko nabiziga siko nabisanze bazi gufatwa nabi n'umuntu mwose rimwe birababaje nawe wihangane ahubwo nyene je ndindiriye azompemba amahera amanitahira ubundazi nawe tuvukana bayeho ubuzima bubi basi Tété ndakwibwirira akantu akantu kagaki burya nyene Pega ba. Você está no burya Tété imisi umaze ngaha izi misi ndakwihweza burya uri umwana mwiza burya Tété ndaguha Sa? Esther. Ivyo ni biki? Rega ko mubandanye mvuga. Uri gukora iki niyo mbeba ngaho? Bazi ko nokwereka jewe. Je narakubujije kumuyaga niyo mbeba ngo ntiwumva. Amareresi ndasubira. Komaso nugenda. Nawe nzokugira nka Nikodemu nturinde turumbura ayo maso. Sha naho ngiye kuraba Tumsifu na Dodo sinzi ko nzigera ndababona kweri sinzi ko nzigera mbona aho baba ariko ndizera neza ko nzobona basi nyene menye uko babayeho kuva jeni kuri mvuka bwa mbere numva nkunze umuhungu nkuko Imana ifashe basi nzobona ahantu baba kweri Tumsifu basi kweri batigeze biyumvira kuza barabe umuganga yabafashije kweri kugira nongere kubabona sa ntaco reka ngende ngira nzobona ahantu baba basi umugabo wanje kera ntiharagera nkigiye atarata none gamane byamushikiye nibiki ariko man nta kibazo cyo cyaramushikiye hako barakazi kenshi kamushikiye mu Gisagara ndakumbuye mutoya wanje mbega si ubu ameze gute man birakwiye kugenda kumuraba ubuzima sinzi ningena abayeho man Siko
La fille. Salam. Bon, c'est ça. Urameze neza? Umeze neza none? Ni sawa meze neza. Shawa aberewe kweli. Asi. Ni byiza. None shaje nashaka kukubaza ukuntu witwa mbe witwa gute? Nitwa Jojo. Oh wow. Witwa neza cyane. Merci. Au fait, je ndi mushasha mino kariki. Mpamvu ndakubwiye ko ndi mushasha nuko nahora hanze. Enda nkubonye vuga ati uyu mwana mushasha ntawe nzi kweri mino site. Reka ndamuvugisha. Naziye ikintu kimwe. Shaje nagukunze kweri. Kandi ivyo bavyiza. Umbere umukunzi. Nyasanzwe ndagenda bandanye vuga. Uriko uragenda? Cyane ndiko ndihuta gose. Please, basi minota 10 yonyene. Minota 10 I yonyene. give 1 minute. Umunota umwe kweri. Umvize ndakubwira. Nimba wemeye kunkunda. Nta kintumbura ni wanje. Nzoguha ivyo shaka byose ariko mbone ko umutima wanje ukunze wewe. Nabwiye nyarutsa ngende. Ndashaka kunyarutsa ndabwenda guha umunota umwe. Jojo, mva nkubwire. Nukuri wemeye ivyo ndakubwiye nta kintu na kimwe uzobura kuri jewe. Please ndagusavye. Niwemere ivyo nkubwiye ndabona no gukunda kandi cyane. Ndagarurira hagufi. Jewe ndasa umukunzi. Ankunda nanjye ndamukunda. Rero nta mwanya ukongera gutanga ndiko nabwira ngo twakundana cyangwa nabwira undi ngo tukundane. Kubera iki? Nabwiye ndafise uwo nkunda kandi nawe arankunda ibisigaye mbatse. Kandi bye. Aho nyene uragiye kweri. Urashaka kunsezera? Uragiye. Madame. Urazi ko nakubwiye ko ari ahantu ugomba kuja. Ndavyibuka. Kandi nyanje mu mahanga. Cyake twari kumwe na mugenzi nakubwira ko tumanye igihe kinini. Igihe kirageze rero ngira ngende. Esther. Muzosigare mpore na madame. Ndazi ko mwari mubanye neza. N'ubundi ndizeye ko bizogenda neza. Muzogume mubanye neza. Nzoza ndabaza na Tété ngaho nzoza ndabaza ukuntu mumeze base madame ndazi ko atajazompisha ego ngira ngende umunsi nzogira ko ndibaza ari kuwa gatanu kw'indwiza usize mu irungu ariko ndabitahura n'ubuzima zoshika amahoro kandi uzororanirwa iyo ugiye. Murakoze nawe muzosigara impore hama ngira nce ngenda kuraba mugenzi wanje ngiye kumura abantu twavuze tuzohurira kugira tusoje tugenda uzororanirwa yego shana nzosigara Tété urabona ko twimutse ubu haragiye umenyereye wonona ivyo wonona ubu ho uzombona ntibibaze ngo ni vya bindi vya kera kwanza sohoka va kwizo ntebe wibadaritse sohoka ugende
Esther, Imana iranyishuye. Tété. Hari ibyo ngiye kuzohora ndagakorera. Kandi kazobishima. Gusa ntuzomufate nabi ndazi umeze nabi. Aho no kwereka none urankontorora. Beni ko demu hajya ko sanga yaragiye ntazogaruke hamate tukaburi kuramufata nabi bizoherera hewe sinzi ngene umeze. Esther uracavuga ivya Nikodemu ahubwo uranantwengeje n'ukuri. Wowe umeze nabi nzobibwira mama Nina ataha. Ahubwo ntumvyurire n'ishavu. Bambwiye ngo nzogende mu ndwi z'abahanyereke kweri. Ntaco nzogenda ndabe ko nzomubona. Mugasinzi byo nzomubona. Kiki yahoze ambwira ko Tumsifu batazwi, nivyo vraiment ndiko ndabibona ko batazwi. Kuko sintahura ukuntu no barondera umwanya ungana nkuko kose sindabaronka. Nivyo kuri Tumsifu na Dodo ntibazwi kweri. Ariko naho batazwi nzobarondera kandi nzobaronka. None tumu. Ndakubaza abavyeyi bacu bapfuye gute hoho babahoye iki? Uko bapfuye? Hari mama ahantu twaze tuba. Iyo mama yari yaranyemereye kuzobimbwira uko abavyeyi bacu bapfuye. Twaciye twimuka tuva aho hantu. Mwe mwari mukiri batoye ndazi ntimuvyibuka. Kuva ico gihe gushika n'ubu sindasubira kumubona. Sinzi ngo ari hehe, sinzi ngo yarapfuye, sinzi ngo yarimutse nayo ngo aja mu bindi bihugu sinzi. Ariko ndafise kwizera mu mutima ko umunsi umwe tuzomenya inkuru y'ubuzima bwacu neza kandi kuranyumva. Yo. None nkaho gabasha nkubu baba bahoye iki kugira babice? Ico nzi coco. Narigeze kumva ko abavyeyi bacu barabatwara. Sinzi ico babahoye nanje. Ariko ndibaza yuko tuzobimenya. Naho tutoyimenya nibaza yuko ntaco bitwaye. Igikuru nuko twibaniye neza ahubwo gusa. Turakwiye gusenga Imana kugira ngo tugaruke ni Tété. Hari igihe bishika nkiyumvira. Yasha yabayeho neza, yabayeho gute azogaruka ryari. Bikambabaza. Hari igihe bishika ijoro ryose rigahera sinsinzire no gusinzira. Gusa bizogenda neza. Uhumure. Shatu. Cyo ubuzima tubayemo numva bwandambiye. Muburazi ibintu narenda roho. Warahera roti? Naenda rota ndakubona uri hagati y'abahungu babiri. Umwe yarafise umupanga. Bari bagira baguteme. Gusa bagira baguteme naciye nikangura. Numvise ubwo bwoba. Niko ndiyumvira iyo nzoca nzira ni baguteme. Cerera numva wapi. Indoto nazo ziratwenza. Ahubwo n'uburuhe vugisha ukuru rarushe. Baga izo ndoto izibaho. Ndamajana Siko. Uriho gice cyari twaravuganye cyagi. Cyo kugenda cyagitse. Azogenda wa gatanu wino mbitsi. Nzere ko yawe ntate yabaye gutse turi kwandika afise ikibazo kajya nitwo gatwara. Nta kibazo byose narabipanze. Wewe ntubizi. Tété. Tété.
nta nuko citaba wamenyereye umuco subira hanze uzanire amazi yose ubuzima bwo muri iyi si jewe burandambiye icara ngaho hasi Nyarutsa. Wow. Mbega sheri wanje. Allo sheri. Ni sawa turashima. Namwe ni sawa. Aho ni vyiza. Ino nyene ni sawa turashima uretse ko tubakumbuye. Zagweri. Nawo usanga umpenze nawo nkumbuye. Yo, da, si vyiza. Basi navyemeye. Sha bameze neza kweli. Oya, Tété si hafi. Naho namutumye. Sha tumeze neza kweli. Twese. Soka rero mva mu maso. Uyu munsi Tumsifu akirakuza reka ndagicape gusa ndamwitsindira no musara mbono uwo ndiwe jewe wereka ndagicape aze kudasanga nana gihejeje nitwaza ibindi uri mu bikige ivyo uragira n'ibindi ariwe uratanguye rero ndi mu biki uko nyaruka ngaha nyaruka ngaha cyangwa dukine manze nagutsinda tomboza tura aha ni mumeze nakubariye je ndakurya aha nyene ndagutsinze utomboze
oya wanani umwaka ndagutsinze wese umwaka wa mbere wagumye umbwira gute oya nivyo natsinze Jahiyo. wanyivye rero nabikora ndakwiba gute wanyivye jahiyo we mbere sinshaka ko tuzosubira gukina hoshe ndagowe mana ibi ndabikoreye iki Tumsifu ndagowe mana Walikuwa ndavume kunganga vyonyene si vyiza mbiki urazi ngene wari unkanze ndagutsinze n'ubundi mbwira ko utazosubira gupfuma nzopfuha nyene wazi ngene wewe uranyiba ntanya ni wanantsinze nyene shaka ugende ndakwirukanye ntuze kugaruka uzi urampenda untsinda ndakwirukanye ntuze kugaruka ngaha muhira Mbega baje umwanya nk'uyu wose ubwo ntiyaba yagize ikibazo mba ngiye kumuraba ariko ikibazo nanje mfise sinomenya inzira yajanye mana ndagusavye aho ari hose umwiyereke basi umubwire agaruke kuko numva nza namukumbuye nabuzi yonjani yomva nabuzu womfasha nabuzi yonjani ume muri hebuye n'ibiki ntunyerekere sinkeneye hindukira basi ndakubwira hinduka ndakubwira reka wambabaje iyo waruzi bigiye kutubako ndemeye basi mbwira kandi mbenga uje utameze neza nibiki vyabaye barira sha ujya imana ifise inzira icishamwe ibintu ubu niho niko ndahatahura indoto wigeze kurota bagomba kunyica nibiki ko ntagutahura mbwira habaye iki urabona igihe wanyirukana ujya nagiye ngeze hajya kwibarabara hari ahantu hari ikizu cabomaguritse ucabona ajya numvise abantu bariko baravuga ngo ukajya gahungu kitwa katumu na kadodo ngo boss ntugire ikibazo uno musi nyene ngo burara bupfuye ngo haratwica sa uko nyene ahubwo rero haje igihari nta wundi mutima usigaye tugomba dute ahantu twabaye tuve ngaha tugenda hano kure kandi uno musi nyene witegura tuhave tugende ko